Yeah, kabisa. We from Bujumbura to GTG, ni Sunrise Resort Hotel, kimwe mu bibanza vyiza. Ni naco kibanza hagiye kuberamo nansema y'amateka y'agatsiri kwa Ntigahele, all the way from Isocris, all the way from BM. Tubona ko twamaze no guhura na CEO, ameze neza nk'ibisanzwe. Bwana Amede, ibihe biragenda gute? Yani ibihe biko biragenda neza, imyiteguro urabona haranageze ko twakira abantu. Ni kuvuga n'amahoro menshi kabisa. Sinova ngo tugufashe ku nguvu, ariko uri kuri pressure y'ibikorwa ni hahandi n'umuntu usanzwe ukunda akazi, kano kanya gatoya ni wari kukaduha kabisa. Oya nakibaye mwe muri abantu bacu n'abantu bo kuri Diko Entertainment n'abantu bacu, nta kintu mwo dusaba ngo tureke kugikora kwe nakazi kobanza kakakara hajya, kubera ko abo tukira twakire hajya bafite agaciro kamwe nabo tugira n'abariko baratwakira ngaha, abakunzi bacu kuri Diko. Rero nabo nyene barakeneye kumenya uko biriko biragenda. Kabisa. Ni ransema uravye ziriko ziraba, ransema zisangwa zinazimvye no vyagera ku mugwi munini nka BMT. Hari uburyo umuntu aravye muri ko muracira ko nakaguru, kubera ko uravye ibibanza abatumire bamwe bafashe ingendo mufata bitwara amafaranga menshi. Noneho muri bake bakoze ransema mukayikorera mu gisagara ca Bujumbura mukagaruka n'Igitega n'ubundi. Waraba ukabona rimwe na rimwe mbere abantu umuntu abe yategekanije nibaza ari ibihumbi byinshi kugira basi basige ya mafaranga, uvuga ati cya kinogo kirazibiwe. Ukomenga muri ko murijya mu kimaro umugani wa babandi ngo ntimuzava musanga mwasigaye mu gihomba gusumba inyungu. Ikibazo kihari bijya mukunda kuvuga ngo ni vyiza, nibaza ngo tuba twiriye tukisigaza kugira ibintu bibe vyiza. Urarasa ikiremve ukacira sako, ujya ikiremve wirasheko. No kuvuga turetse no kujya ikiremve urijya ukimara. Rero filme kugira ibe nziza kujya kuntu kose bantu bavuga turijya tukimara kuneza ico gikorwa. Rero no kwijya kutukimara kuri ransema no kuneza yikugira ransema ibe nziza, abatumire bacu basange babone ko twabubashe twabakiriye neza nuko. Ni ransema bo uravye ari karaba benshi baraza amakampani yarashigikiye mugabo uravye bamwe mu bakinyi no vuga abanini canga bo musangiye umwuga ntibariko barazitabira ku buryo bunini. Bino bintu ntivyabahungabanije. Oyaye kubera yuko abo uvuga banini mbo reka ndabe nko muri ransema yabereye Bujumbura umuntu yitwa Abel Nduwayo, umuntu yitwa Fanira Vine ntawe nabonye. Nari guhava mvuga mimi we byari bizwi yuko ari hanze igihugu yafashe urugendo kandi yaratumye intumwa. Voilà, urakoze, yaratumye n'intumwa. Kubera iki Fani kutaza, kubera iki Abel Nduwayo ataje muri ransema yanyu? Bo urumva biriya urabona ni babiri, kubera bari remarkable abantu mwese muca mubona ko habaye ikibazo. Ariko nibaza ko atakibazo kihari kuri bo, kubera yuko twarabatumiye mu vyubahiro vyabo, je twariganiriye nabo. Umwara batumiye akurakoze ukava ko nayo gavanda kwaza tubwo barahawe ubutumwa. Oya twarabatumiye, je twariganiriye nabo, je kwa Fanira Vine twaraganiriye na Noraske urabizi numwe, twaraganiriye kwa Abel, twaraganiriye na Abel, bose baremeye ko bazoza. Mukibi ibifasha birabaho canke ingorane zirashika umuntu agasikira. Sinovuga ko habaye ingorane nyinshi, muga ivyo twita ibifashe mu Kirundi byagindi intambamye gito zituma utaza. Ni intambamye. Bamwe muri bo benshi ariko niyo hasivye bajya bonye, hariho n'abandi basinde hasi byagoye ko bashika bajya nuko bari remarkable. Abo rero benshi twarivuganiye barambwira byabagoye, barambwira sorry vyatugoye, ndabwira nta kibazo urubanza rwagenze neza, baranambaza ukuntu rwagenze, ndababwira ukuntu vyagenze, hama baravuga turavugana yuko bazozikindikiye. Ni bisanzwe ariko nuko bajye bari remarkable tu. Murabo bari remarkable niko tavuga nabo nyene bari executive bavuga ati hari impamvu tutaboneza. Canke wewe ufise amakenga? Abafana ntibashobora kugira amakenga. Ahubwo amakenga afise yava ku bafana, yavuga ati none ubwo babantu wa mubano dukunda kumva rimwe muri filime ngo wahungabanye ntibimeze neza, tubwo Amede canke BMT kweli irabanye neza na Vanilla Vino, ubwo BMT umubano ni mwiza na Abel Nduwayo. Shadiko muzogende mubabaze kwanza wewe ni ufise amakenga ubafise ibimenyetso bibiri ndaguha wewe nk'ijisho ry'aba bakunzi ba uzogende uvugishe Abel, uzogende uvugishe Vanilla Vino, uzosanga atakibazo tufitaniye. Uzosanga narabatumiye, kandi uzosanga batasivye bicaye bari mu bindi bintu byabagoye. Ikindi kintu uzenye, ikindi kimenyetso nacone wewe nzokwereka message twandikiranira ukuntu zimeze, uzoheza ushinga intahe yuko atakibazo kihari. Abakunzi bacu nabo amakenga nahere, tubanye neza n'abasineaste bagenzi babo. Bwana Amede Manirakiza tugushimira cyane. Murakoze cyane.
Tigo Entertainment.